Shalom shalom. Ukwizera rero ni ikintu kidasanzwe cyane ku buzima bw'umuntu. Umaze gufata ukiga neza ibijyanye no kwizera biciye ku ijambo ry'Imana, urabaho neza nta kabuza. Turavye mu Baheburayo igice c'icumi umurongo wa 23 haratubwira hati tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu ntikunyiganyige, kuko uwasezeranye ari uwo kwizerwa. Erega uwasezeranye si Dagoni. Uwasezeranye ni Imana ishoboye gukuraho imisozi. Ni Imana ishobora gufata abantu 10,000 bagahindukirana iburyo, abandi 1000 bagahindukirana ibumoso, kugira wewe iguhagarike ahantu heza, ahantu gumuhagaze neza. Ntiyitaho abo bandi, kuko wizeye gusa wewe ikikugira uwihari, inyegu yiharije, ikigushira ku rugero rwaho wewe usanga utandukanye n'abandi, udakuye n'abandi, kuko uba wemeye guhitamo neza. Ariko kwizera umwana w'Imana ko ashoboye byose, ko atana kimwe kimunanira. Gusa ibyo byo kwizera naho tubivuga, hariho benshi batabitahura, bashobora no kuba mu rusengero imyaka myinshi mugataramenya neza yuko biciye mu ijambo ry'Imana ashobora kwizera yuko Imana ikiza ingwara, ashobora kwizera yuko Imana ishobora kumugira umutunzi, ariko yizera ibyo abantu bamubwiye gusa. Ibyo rero bakubwiye ntibisobanura ubuzima bwawe. Benshi baca biyonjorora bakavamo, ariko umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera. Naho niyiyonjorora ntazohimbara umutima w'Imana. Bisigura yuko wewe ukamara kwiyonjorora ukikura mu mugu, Imana nisubira kunezererwa n'ibyawe, irakureka ugakubitika hariya hanze, kandi ukanyukwa, hama ugaheza mu nyuma ukagaruka mu nzu mugabo wabanje gukubitika, kuko uzoba wataye, uzoba wiyonjoroye, uzoba wavuye mu mugwi w'abandi bana b'Imana. Muri ico gihe rero twebwe ntitubeshwaho n'ibintu abantu bavuga, ntitubeshwaho n'ibintu abantu babonesha amaso. Oya, tubeshwaho n'ibitaboneka. Ivyo biboneka biba vyaje ku mugaragaro bivuye muri ivyo bitaboneka. Nico gituma twizera neza yuko ibyacu byose birahari, kandi kuba bihari si twe twabizanye, ariko ni Imana yabiteguye imbere y'igihe ku bwacu kugira ngo tubibemwo. Kubibamwo rero ni uburenganzira bwanje kugira nshobore kubaho muri ivyo bintu merewe neza, ntuje ntekanye, atangorane n'imwe mfise, kuko Imana yambwiye ko yampaye amahoro, kandi amahoro yayampaye yose ntaco yisigariye. Yampaye amahoro asagutse, yampaye amahoro ku buryo yavuze ati ngo sindayabahaye nk'uko abisi bayatanga, ariko ndayabahaye nk'uko jewe Imana ndayatanga. Bisigura yuko jewe naronse amahoro atandukanye n'ay'abandi baronka. Rero mu majambo make mfise amahoro, sinkeneye ubuza kuyambuza, kuko jewe ubwanje narayahawe. Rero ndayiha, si ngombwa ngo ndayarondere ku mugabo wanje, si ngombwa ndayarondere ku bana banje. Oya, amahoro yanje ndayafise, kuko ndizera nakekeranya ko Yesu yayampaye. N'umunezero wanje ndawufise, sindawiteze ku bandi bantu. Oya, ni jewe ndawufise, kuko uri muri jewe. Erega Yesu ari muri jewe, nanjye nkaba ndi muri we, ngo nta na kimwe kidashoboka. Ubwo nibwo buzima dukwiye kubamwo. Murakoze cyane, mwarahezagiwe.